harimwo bruit. Uzogende mu kinama urabe amantu z'amastudio hari imiziki bavuza ukuntu usanga ari kuri volume maximale. Mugabo ugikiriri bajya bavuga bati ibyo by'urwamo ntabyo dukeneye. Mugabo mu kinama bagira urwamo kugira ngo ingorane bafise bazirenze urwamo bazibagire. Ni naho usanga hari n'amashengero nabije amashengero menshi baguma bakubwira ngo uje mu ijuru ngo atora igitangaza, tora visa, tora umwana, tora iki. Donc ajya amayigwiza aba menshi kubera baba bagomba yuko umuntu nimba yiriwe ubusa mugabo abwirirwa no kwizera yuko bukeye atariko bizobandanya. Donc il y a le bruit, il y a les églises, ni sinye zibiri. Sinye ya gatatu harimwo no kutagira programme. Umuntu akazinduka yahura n'uwundi bahuriye muri ville bose bagaca birirwana bahagaze bavuga abantu. Donc nta numwe yarafise yaroriye, nta numwe yarafise programme, nta muntu yihuta kuko ntaca afise akora. Hanyuma aho dansa ugiye kukidiseka neza umva ntibari bafise ico bakora kandi nikibahagaritse ce sont des personnes. Mbega waruzi naka. Donc hariho kutagira programme, hakaba no kuri discussion zitaba zifatiye ku kintu c'iterambere. Baba bavuga abantu juste pour kugira ngo baryohere umutima, kugira bavuga ati ngwane turimo n'abandi bare muri zo, naho tugowe n'abandi baragowe, n'abandi ntacu baturushije. Donc niyo ni signe de sous-développement, nta agenda, nta programme. Umuntu ava muhira juste pour partir, yahura n'uwundi ndakugurira icupa. Donc ingo aho yacha hazamwe rero n'ikindi cuko umuntu ubona ko ari disponible tout le temps. Nimba ubona umuntu umuhamagara minuit 2h du matin mu gitondo kumugora akaguma kubwira ati ndi disponible, ça c'est un signe qui ne trompe pas ko uwo muntu ari mu bantu sous-développé. C'est un pays sous-développé, c'est une zone, ni communauté, ni société sous-développé kuko abantu bafise umwanya alors que ailleurs time is money. Urumva umuntu nta mwanya afise. Ubonye abantu bose bafise umwanya, tugende kwiruka, tugende mu manza, tugende muri ibi, tugende muri ugasanga abantu bamafise umwanya komesi ari ico bakora. Ça c'est un signe qui ne trompe pas que ari une société, ni communauté ikeye. Icanyuma pour kugira sinda gutwara umwanya munini ya cyane cyenda kurushe ni les couleurs. Uzobona umuntu akubaka nk'inzu agashira ko nk'amakurere 60, iyo portail ugasanga iri kwibara rya jaune, rya rouge, rya verte ou ceci. Haje byerekana yuko umuntu ataramenya ingene acagura, ntaramenya icakunda. Ça beaucoup de ramifications parce que uzoraba n'umuntu w'umuvumvyi ntagira icanyu. Urambwira uti hari ngo nzanira, hari royale ngo nzanira, hari ref ngo nzanira, hari ntozeye baju nzanira, hari beshu nzanira, hari ugwagwa, hari primus, hari kinini, hari gitoya. Donc ari plastique, il consomme tout, il tire sur tout ce qui bouge, il consomme icabonye cyose. Ivyo n'amasigne de sous-développement. Sino umuntu développé aje kubwira ati je nywa primus gusa, kibuze habura urwango ndaza aho nja kukinywa, jewe nywa amazi gusa, kibuze habura urwango. Et personne ne va t'envouloir ngo mbe kutanywa ceci. Ça sont des signes de sous-développement qui ne trompent pas. La liste est longue, mais juste pour vous montrer que le fait yuko abantu baba préoccupé naka abanyina naka yaduze. Il suffit yuko ugenda mu rupangu rw'abantu hari abantu benshi bakenye, uje wumva ngo naka ngo yazanye kamyonete, yazanye abashitsi, yazanye inkoko, yazanye amakara, yari inyama. Parce qu'ils sont pauvres, ils sont là pour compter, ils sont là pour voir. Donc ikicabaye normalement les enquêtes nk'izo bazihembego ngo bo bazikora parce que nta kindi bafise, nta kindi bakora. Ino fonke konte imodoka yarenganye, umuntu yaje wari inyama, watetse ifiriti, voilà.